none wewe nyamba uri umuco umurikira abandi ubona umuntu worongora ugenda uko mujana he hari umushinga wateka yigeze kuduhamagara kujya ndimbo nyene vuga ngo twakuze atubwira ati imwe mwari indirimbo ego ico gihe kweri bashamenga twari twabaye aba boss uko ahantu yani yatujanye twaricanye tubona ko nyene ahantu hicubahiro turicaranye twatekana tubaza ikibazo ati igende mu niwanye mwarimbye ubuzima naciyemo. Impamvu rero ubona umuntu muto muto ashobora kurondera Imana nuko azi yuko n'ivyo aza kujya mu ijoro biziga kuri yo. Kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa, ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda, bugisi ntisakaye nawe ivyo hinduka ukanyagirwa. Je kera ntaramenya Imana ego hari kumenya Imana no gutera intambwe. Hari umupapa ari kwakwana n'umugore bapfuye imbeba bari biciye nk'ukunyene imbeba bari biciye nk'ukunyene imbeba ijyaho mu nzu imbeba nyene ijya nyene Jimbere Imana mfise amashimwe, Mana ngushimiye ko wamaye umutwe w'urugo, imigambi wariyo kugukorera ibindi bikaze inyuma, ico shira imbere mu rugo no gusenga, tukigira hamwe n'umuryango. Kubwo ahantu twimukiye haraje umusuma uwo musuma rero tuzi ngo twugaye agapangu usanga yumva wakuntu ubuganye bakavuga atakwe nahanye kuririmba konyene birashobora gutuma n'amadayimoni ahunga. Nshuti bakunzi ba televiziyo yanyu JCTV ariyo yacu, turabaramukije tubahaye amahoro y'Imana. Nkuko mubibona uyu munsi kuri plateau za JCTV dufise abatumire badasanzwe, abatumire bubahwa cyane. Je sanzwe ni bubaha, reka rero atacina kimwe ndavuga atacina kimwe ndanakora by'ukuri manze ndabasabe buri wese atwidondore, hanyuma turaheza ibindi muze kwimenya mu kiganiro. Akumbure mpere uburyo bwanje mbaze uyu mupapa mbona ngaha. Ego murakoze cyane, akazina kanje ni Ntakirutimana Eric batazira Hepirike. Ego Niyo gushima Happy. Ego niyo gushima Happy na Eric. Uyu munsi muri kuri plateau za JCTV, mbega tubitege ko gishasha kimeze gute? Bishasha birahari ego ndazi abariko baradukurikirana no munsi biraza kugenda neza cyane ego bo sanzwe ndababona muri nk'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana nyamba ntihenze ariko babivuga muri rw'ikirundi, kandi nkabona muririmba mengo muri babiri gusa. Mbega mwabitanguye ryari, mwavyumviriye gute? Bo tutaraja kure kumwidondoro wundi tutababwiye abantu benshi ndazi bamwe haramaze kutumenya n'abataratumenya, ariko ko bataratumenya je nubwo navuze nitwa Eric uriya ni madame wanje. Twagize groupe ijanye n'ivyo kuririmba tuyita Happy Eric. Ni Happy na Eric family n'umuryango n'abana tukiko turatoza baracari batoyi cyane mugabo mu misiri imbere muzobona indirimbo zabo. Rero niwo muryango uwo muryango rero urumva nkuko batanga uvuga ngo bishasha biri imbere, kandi ndazi Imana idufashije bizaba ari byiza cyane. Ego ndumva yuko uko musanzwe mukora ari ibintu bihimbaye cyane. Mbega hagati yanyu mwebwe babiri ninde yatanguye igikorwa cyo kuririmba? Watwagije nsubiye inyuma gato ubwo umutwe yatakishuye wavuze twaba twatanguye kuririmba ryari. Twebwe igikorwa cyacu cyo kuririmba numva ko cyatanguranye n'igihe twakora ubukwe, kuko ubukwe bwacu bwari bukozwe na concert y'indirimbo. Yego icyo gihe hari mu mwaka wa 2019 ngo niho twakora ubukwe, amagroupe yacu cihera ngaho irabandanya.
hama nishuye kuri ico yejeje kubaza ati mbega hagati yacu ninde yoba yatanguje kuririmba urumva ni nka twese hamwe twabitanguriye nka rimwe kuko Mahereye kuri mariage aracura oya ikibazo yabajije ati twabitanguye ryari kubitangura ryari biba birashika ugasanga iwanyu aho ruririmba kera kuririmba watanguye watanze ubundi uwo mugabo kuririmba urumva ikibazo kiraza kutugora kwishaka ko madame ntazije ukuntu natangiye kuko twahuye twese dusanzwe turirimba mugabo gusa madame nayo sanzwe ndamuzi yasaga ko yaririmba mu Nyanzarake uko avuka Nyanzarake aho nyene none wewe wabumenye aririmba nawe usanzwe uririmba nayo sanzwe ndirimba muri icyo kibazo kiragoye kwishura okay ndumva birameze neza wambariye kwitwa Eric akitwa Happy mbe mba imyaka ingana gute mu bakanye madame arazarabyije imyaka igera kuri 5 imyaka igera kuri 5 ku bana bangahe babiri bana babiri mbe Eric we urishimira kuba banye na Happy neza ndabyishimira nyene kuko yaho ntabyishimiye tuba turi kumwe ntibishika ntibabishika karaba hirya kumbure oya nawe yobyivugira kubera ko akenshi twebwe ntidushira ingovu imbere cyangwa ubwenge dushira gusenga imbere turafise icyo bita amasengesho y'umuryango adasiba buri munsi mu gatondo no ku mugoroba ivyo byo nyine byo bidufashije kubaha amahoro yego mande majembo mubakiye ngo kuri rutare yego neza cyane ari indirimbo twaririmbye ivuga urugo bisaba ubwitonze no gusenga ku bantu baba bamaze kumva iyo ndirimbo wumvirije amajambo arimwe wihenze na gato ukavuga ngo gira ukoreshe ngo ubwenge iki niki ngo urarenze urabona kenshi nk'iki gihe tugezemo ariko araba mariage menshi mugabo warawa izubaka ugasanga nyinshi zirasambuka baheze ibwirizwa sinzi impamvu urumva ni kibazo bisaba rero ubwitonze no gusenga ibyo bikomeye mu je numva shaka iyo ndirimbo muyincishirizeho gato iyo ndirimbo madame Jimbere Imana mfisha amashimwe Mana ngushimiye ko wamaye umutwe urugo imigambi wariyo kugukorera ibindi bikaze nyuma icyo shira imbere mu rugo no gusenga tukigira hamwe n'umuryango iryo ni ryo shimwe Mana ngushimira amen urabona rero twebwe ejo twebwe ahantu twimukiye haraje umusuma uwo musuma rero tuzi ngo twugaye agapangu usanga yumva wakuntu uganye bakavuga atakwe nahanye ubwa dusanga yiguruye neza yumva yinjiye rero urumva araza nyene akora ivyazi gusa araba mu rugo arabura ikintu yiba mugara araba arabona ko mu idirisha ataho yoca mu muryango aronka ataho yoca aca arigira ashasiga umuryango yuguruye neza aradushira kwa kabuye arigiye mu gatondo rero tuvyutse dusanga bana bivye madame yari asohotse hanze ko hari umukobwa yari asize ibase hanze aravuga ati mwana mwasize ibase hanze none umusuma ntiyayivye we mu mwanya rero harageze akanya ko tuja gusenga cyo twiga iciko kivuga ngo kwizera donc kumva ko ibyo dufise atarevye iwacu mu mwanya urumva ico kigo cyadufashije cyane kumva ko ibintu byose tuba dufise mu nzu canke tuba dufise he ari Imana yabiduhaye cyo dusoma ukuntu Imana yabwiye Abraham imuzanira umwana wiwe Isaka amutanga ikimazi kubwo kwizera kwa Abraham aravuga ati ko atari umwana we wanje namuhawe n'Imana ndamushiriwe wamumpaye yanduruka aramudugana kumutanga w'ikimazi mugaye Imana aravuga ati ndabonye ko byukuri wizera rero titrandise ngo kugeza Abraham rero Imana hari gitugeza kugira abo kwizera kwacaho kuri cyangwa kugarukira kuko ivyo ndabivuze ko hari ngo nyinshi ziko zasambuka biva n'ibyo batunze n'ibyo bafise ugasanga umuntu aratunze ibintu mugabo yarabishize ku mutima cyane kuko ushira ku mutima ugasanga nibyo biko ratuma bariko barahukana hari umupapa ariko kwahukana n'umugore bapfuye imbeba bari biciye nko kunyene imbeba bari biciye nko kunyene imbeba ijyaho mu nzu imbeba nyene ijya nyene ubona ko jewe ino ari mu kubafu imbeba rero yazananye ino uku hari madame nawe urana yicaye hariya ni mukujyo mu mwanya rero bariko barafungura umugabo aravuga ati bana yo imbeba nyene batibukiramo rero kuntu nyene imbebiza irabasanzaje umugabo atavuga ati imbeba izananye mu kubafu
umugabo nawe akavuga ati imbeba yazananye ngaha mu kuryo we yari batanga gushwana barashwana umugabo arashavura bashwanira iyo yaciye iyo yazananye wewe yazananye ngaha kandi wa mugore urasuzugurana nta kuntu we no kuvuga ko imbeba yazananye ngaha burya umugabo avuga ati uransuzugura acara amwirukanye burya byarakomeye kugira amukuri wabo rero urumva rero iyo urugo habayo kumva yuko umenga uri umuntu w'umugabo ntushaka kumva yuko umenga wotunganye hobaho ubutungane hagati yawe n'umudamu wawe birangira mudahuje bikarangira ishavu kamere y'umubiri bikarangira mutandukanye none urwo rukundo rwatandukanije n'imbeba tuvuge ko bari bagubatse bikoresha ikisazi sinzi urumva ni kwa kuntu nyine urumva uyu udasenga rega urukundo kugira ngo rusambuke nuko hazi ikintu gikomeye gusumba icyatumye rubaho ego none nyamba rwasambuwe n'imbeba numva ko ari rwubatswe n'ikintu kiri munsi y'imbeba urumva muri ico gihe umugabo nkeka yabonye yuko umugore nkeka amusuzuguye nivyo vyivyo nyene urumva biviramo uko nyene gutandukana none mwe mwari erekeje kuvuga kwijanye no kwizera none ga Eric nkiyo musanga babibye ko kwizera ntikwari kwava kubura oya mboje si jambere batwivye tutarahimuka haraje umusomanye ko yakuntu inzu ubu tarayigira neza urayiheza aratobora atwara amabati 4 akiyatwara kuko je ntari hagufi barantelefona bambwira ati burya bakwivye mugabo cyangwa kumbwira ati urumva bakwivye mugabo wakwivye twa tumuyikeka nabwo atoya mutamufashe biragoye ariko ko byagiye ntaco ndizera ko nzokongera kuronka ibindi uko n'Imana n'undi yarabimpa kubera ko burya ikintu je muri kuri kandi icyo gituma nkeka ubona uko kuntu nyene twimereye besha harige turiko dutembera ngo harige baza ko tudafise n'abana bivuye n'ukuntu babona menga turacara abajene mugabo abana turabafise uko kubagira je nk'umutware w'urugo ikintu ca mbere nshira imbere sinshira imbere kumva yuko nokoresha kubahanuza amajambo yanje nshira imbere kubahanuza ijambo ry'Imana madama bafise bibiliya nanze nkafise bibiliya tukaririmba kuririmba konyene birashobora gutuma n'amadayimoni ahunga kuko kurimba birimwo gusenga birimwo ibintu byinshi rero urumva iyo ushize imbere gusenga biraguha kwihangana no gukomera umutima ugaca usoma rene ivyanditswe ukabona abakurambere bacu kuntu bizeye kandi ukumva ko ibintu fise kuko nkaje wambaza ibintu fise yo nabikuye sinokubwira ngo nabikuye ngaha mbona mvyuka mpema sinomenya ngo byagenze gute je ndakunda kumva indirimbo zanyu umva indirimbo ziryoshe indirimbo zigisha indirimbo zubaka mbega wokenera kwiyunga hamwe namwe birakunda bo byogorana kubera twebwe dusanzwe dukora muga tugakorana n'ishengero n'ubu niyo ari n'abantu badukeneye kudutumira ahantu baca kwishengero barabandikira ishengero kandi n'amakete kandi twebwe igituma binagoye kubera ko kenshi twebwe nta musi rimwe tugira repetition oya none murimba gute ko namva murimba nawe bo urumva indirimbo twebwe tumaze kuyandika tuca tuje muri studio kuyiririmba nta bintu byo kuzavuga ngo repetition rero urumva iyo ushizemo abandi bantu usanga bize birasaba ko uwo muntu ugira domenye indirimbo mugaje hari gihe nka nubwo tuba twibereye mu nzu twijyamira tuvuga ati indirimbo iraje turirimbe ko twe indirimbo ziwacu ni indirimbo turinda kwandika tukandika amajambo rero kenshi kuko nije ngunda kuyandika aca mpagara madame nkabwiye ati rabaye amajambo kuko hari gihe tuba twibaza ko bashobora kuba mu ikosa ugasanga tuyafatanya tumaze rero kubiraba ko niba byanditse ari lettre nini twe bwacu ayo majambo kadutera ubwoba marakazi munga iri jambo twogira rikagira mbabarira amatwi gatoya ntacu reko nyene ridukubise ko nabandi n'abazogyumva baze bumve ko ari ubutumwa bwo kudaca hirya no hino kubera ko hari ubutumwa ushobora kugira bwo kongenga ukengenga n'ubundi butumwa nyene urasako bere dukunda kugira ubutumwa bwo kurasako jewe hari indimbo nigeze kubona indirimbo mwaririmbye mu Kiswahili bya musanze murimba mu ndirimbo mu ndimi zingahe indirimbo zibiri ikindi ni Kiswahili hata na Kiswahili tunacho hata na Kiswahili tunapiga yani nazungumza hata na mke wangu yani alizaliwa kwa Tanzania huko sijui wapi yani kwa Kigoma Kigoma huko yani ndio maana hata na Kiswahili tunagonga kwako ni wapi mimi yani nilizaliwa hapo hata Chibitoke lakini kule huko Makamba Nyanza yake ndio maana najua Kiswahili sana Nomba kose tujayo aya ibintu biraryoshe kandi birakomeye cyane hanyuma hari indirimbo nigeze kubona message je ndatangaza no kuntu mwandika indirimbo
gusa indirimbo nayibonye mu mengiri irimo happy yonye wenyene sinzi yandemba arayikunda cyane indirimbo ya message yari yanyirukanye yari yakwirukanye oya yaravyubahutse oya niyo nyirukana ntabwo wari wafatiriwe canke wari wamurekeye ijya message nyene numva yari yiwe yose akayitanga happy indirimbo n'abanyeri ari wayirimbye wenyene wo jewe mpagatonya basi nkumbiriza kumbere n'abantu bakamenya ko rya jujya ari iwawe rega hari abantu bumva nyene mengura aririmba mugabo kataya shareka iyi ni stage nta kibazo ego usigaye ungenda windonga ngo abantu barakugora barakwandikira ukankana kwishura wishuye nawe ukishura haciye iminsi hari n'inzu utishura kandi warazisomye witwaje ngo ufise akazi kenshi iyi si irahindagurika abudaha umwanya uzobarondera abudaha umwanya uzobarondera bizatogera igihe nawe usubira kubarondera ivyo nabishingira intara kubera ko twari ndimo twigeze kuririmba ijanye n'ivy'ubuzima je nangiye kurondera ubuzima harimo narayibonye ugenda urondera uronka natwe tuzogusengera ashimira kumva rero hari igihe bishika ugasanga je nafise abantu vraiment baransuzugura kandi cyane je negeze kuja muri korale barambwira ati jahajya uririmbe twumve ko je ndimba ijwi rya base barambwira ati ririmba ndirimbye banyishe bambwira ati ryo twigiye ntirike turabona ko ritokongera muri korale bivaye n'ukuntu turyumva cyo gihe nagiye mbabaye cyane burya biri mu bintu byatumye nanjye vuga ati ni byiza ko nzogira umugeni naje gukorera Imana kuko gukorera Imana ni impano gusa suko kwegana n'abantu ngo twigwa dukwegana amashati iki niki narumvise mbabaye cyane mugabo abantu narabahariye kuko ni by'ijambo ry'Imana ridusaba rero reka ubundi hari igihe umuntu akugirira nabi hanyuma yaraba ikintu wapfuyemo gasigara yiyumvira ngo iyo namenye kandi niko bimeze hari ikintu kibaho girishye kuri kino runaka hari igihe bari kukwemerera ugaca usanga bikubugiye kuririmbana na happy kumbere ngo ufise hariya ugasangana ngo twana umwanya nariryo umusanzo mirepetera mugiye kujya Sere turafise akana gato nuko ni ndimbo zacu zose nizo katize karaziririmba kweri kimutamuzanye kasikiye karanarira yo imani bababariye cyane tubabarire cyane nta kindi gihe tuzobikora ego je muzombwirera nze kumwiramukiriza muhira tuganire n'umuhungu n'umukobwa n'agakobwa dufise kana tubira kambere n'agakobwa kakabiri n'agahungu warize n'umukobwa n'umuhungu warize n'agakobwa niko kamaze guca ubwenge niyo mfura yitwa gute kitwa Hepirika umuhungu nawe yitwa Hepirike ni bwawe mubwo wavuga ibintu byanyu ni bya bindi nyene hahandi nyene mere nk'uri hano ngo intumbero ni ego mbega Happy hamwe na Eric ko uyu munsi basanzwe baririmbana barafise management uzogenda urabahagiye inyuma ku ndirimbo zacu hari igihe haboneka nk'umuntu akatubwira ati mugiye gukora akaririmbo akira n'ibihumbi 100 muze kongereza canke nimba mugiye kure mukoresha mu gace uzocura bahari inyuma abantu indirimbo irimwo sponsor danka kantu gatoye ko umuntu byandika hari inyuma twe nta sponsor navuga ko dufise kubera ko nk'ubu turafise indirimbo nyinshi ziba zikeneje ama video mugabo biba bitugora usanga nyine zicara uko nyine kandi abantu bakazikunda gusa mugabo tukanako tukabura ukuntu twazikora bivanye ukuntu muzibahereza ngo bazirabe kubera ko hari ukuntu twifuza hari nk'indirimbo ivuga uko twakuze iyo ndirimbo twayikoreye Imakamba Nyanzarake byadusabye ko dukota imodoka turagenda turayikora turaheza turataha yaradutwaye amahera menshi kweri ibyo rero twe biradufasha gukora indirimbo nyine tukavuga ati iyi n'ubyo byogenda gute tupfa tuyibika hari imyaka n'imyaka mugabo tuyikorere duhido nk'iyi message nyine igenda uko tuyifuza tuyishaka nk'ubaro nk'indimbo ivuga iby'inyoni iyo ndimbo turifuza ko igikora ahantu bita mu kibira
iyo ndi muri bato kubera ko nyine tuba turamenga byo twara uburyo bwishi imodoka ibiki tuvuga ati impera n'impera tuzoja guhiga ahantu nyine kuko nyine twumva imeze kuko ntitwaja mu Burayi ngo bikunde ko ivuga ibintu byo mu Burayi mugabo tuvuga ati basi tujya ahantu hagomba gusa atumaje muri jardin publique oya mu jardin publique ntihosa kwe kuko umva haramenyerewe twe kuzora indirimbo zacu ahantu tuba twagiye na message tuba dukwifuje gutanga birasa ko nk'ubu umuco ngahe bujumba cyo kimwe wa ruguru akaroro hari umushinga wateka yigeze kuduhamagara kujya ndimbo nyine vuga ngo twakuze atubwira ati imwe mwari indirimbo yego ico gihe kweri bashamanga twari twabaye aba boss uko ahantu nyane yatujanye twaricanye tubona ko nyine ahantu hicubahira twicaranye twatekana tubaza ikibazo igende mu niwanye mwarimbye ubuzima naciyemo oya yarankoze kujya ndirimbo atubwira ukuntu byagenze arotera inkuru aratuzimana ico gihe nyene naduha na envelope gato turashima Imana nyene tuvana neza amahoro nubwo hari ibyo yadusabye tahurije ko mugabo ko mutashiye muri rimba nta Imana itogukura iya erege nta Imana itogukura ivuga gute oya iyo ko mutakiye muri rimba iyo ndirimbo nta Imana itogukura kugira ngo duhereze message ico ntitwaciyumviye reka niyo nindirimbo muririmbye ico nkundira abaririmbye umuririmbye atitaye kibarabara yari kararaba inyuma acarimbaho gusamara ari bibi byo byereka umuntu ubuzima agenda acamwa nibwo akora mu indirimbo mu byaremwe mu byagenda aragerageza iyo message yo gutsitara aravye inyuma ikajamwe kandi umuntu akavyumva pe nari uri umuririmbyi jewe isa navyo nyene rimwe natwe nyene twumvireyo oya jewe uyu munsi kubera yuko mubwari mu baje mu kiganiro murandirimbira jewe nanje umunsi munzo baririmbira nabasanze muhira yego ariko nanye sanze ndi muririmbyi mbe musengera muri eglise ya dusengera mu cyengo cy'Adventiste umunsi w'indwi mu Ngagara Eric ikiganiro cyanyu cyava kiba kirekire asha uturese twavuga ndabaretse muvuga kayenda bwira uko tuba dufise byinshi dushaka akajambo wumva noba ntakubagije wavuga naka bo akajambo utatubajije ariko mvuto gyo ntavuze ego reka nibaze mbega ndana madam araza guca yibaza akabaza ego mwanya ni wanyu mbega Eric kwereki uno musi uri ngaha uno musi ndi ngaha kubera Imana madame nawe nawe waze ongera wishura mbega happy kujyanye n'igikorwa ukora wifuza ko cogera he kikagarukira he cyifuzo cyange ubutumwa ntanga nuko nipfuza ko buhindura abantu benshi na cyane igihe tugezemwo nico gukangurira imitima ya benshi kuko abantu benshi navuga ko twazimye mu bijanye n'ivyamwe mu Imana yego ibibazo rero ishima abantu b'Imana ari ibibazo badashobora kwibaza abantu agiye icyo umuntu ari kigaragara inyuma hayazo barashobora kwibaza yego kuko hariho byinshi mwari kwibaza muga ndatanga impamvu bagije ibyo bo akuvyukuri uko bavuga ngo umuntu uko ari injini ko bimuranga biraboneka nigeze guhura n'umuntu kandi abantu bose ntabwo uko bameze ariko baba uko bakora ariko baba bameze canke aho bari baba bahamerita oya nigeze guhura n'umuntu umwe mu Adventiste nashaka nyumve ntaco ico nzi nuko atanyubuka yego baduhuriye mu bisi hanyuma aba yambaye logo umupira uriko logo ya Adventiste ntawe ntenze ko ari mudive mugabo nanjye nari mudive kiretse yo kuwe atabibona je ko mudive mu bisi rero turatomboza yo kuntu abantu tutangana haba mu mutwe canke mu cyane go twari twicaranye mu bisi turi abantu bavyibushe gusa hanyuma ikibanza kibagiza turi batatu hinjira umwana muto azambwira ati mwana we uririhira canke barakurera ntiyatwishura urihira canke barakurera ntiyatwishura mugenzi we yinjiye ahita dushwanira mumubariza iki yabasabye lift amaje mu mesha remereye ati mugabo twari kubaza gusa nta birebire
ngo yango ntimarukiye kwimubaza mwebwe muri abashoferi imodoka ni kwanyu mwayiranguye tubabarire basi karagaciyemo kuduha imbabazi turagenda avuga wenyine mu bisi araduponda numva nyenda yabaye yatwima imbabazi yagize iki rero sasa rero nanjye ngenda mwataka bazi ikintu mwatakishije ibimuranga hanyuma rero mugaca mujya ngaho mukabesha abantu ngo muri umunyu w'isi jewe ntabwo ndi umudive mw'uwo mwanya gusa nuko nabibonye we kari gukora umudive kubera ivyo yambaye kambara n'ibintu bikuranga hama ngo uri umunyu w'isi none wewe nyamba uri umuco umurikira abandi ubona umuntu worongora ugenda uko mujyana iryo jambo risharira basha ryararyumvise araryumva riramushika twarinde dushikiyo tujya adasubiye kuvuga bisobanutse neza kuko waramweretse kumukangura umutima urumva yari yaturengeye mwe gushikaho no umuntu musembaza akazi kwima Ellen G. White hari amajambo yanditse mu gitabo cy'ibyizigiro bihambaye ngo mu gihe cy'iherezo abantu bazoba bihana ku bwinshi kandi babatizwa ku bwinshi mugabo batigira baheba ibyo bahora bagenderamwe bakiri mu isi abakizwa abayihana n'umuyoboro mugabo abakizwa ni bake indirimbo ivuga ngo ijuru sinyabarega iteko rero ntazobona ijuru abantu benshi tayindirimbe sinora rasindiri nubone basenga abimana ni bake kubera ko burya ngo gusenga bisaba by'ukuri ko ucika ku bintu byose wahora ugiramwe mu byisi imana akaba yikorera mugabo abantu benshi ubu urabona urasamara gatoyi agahaka no gukubita ikofi kandi wabona umenga mwese murabizera bamwe muko mufatira urugendo rwo kuja mu ijuru urumva umuntu akija mu mubiri ijambo ry'Imana tubwira ngo igihe Stefano bamutema bwe musoye hanze iyo atora kabuye gusa gatoyi ngo abasubize yari kubabuza ijuru nimba twifuza ijuru bisaba ko tuzomanura amaboko mwe mu Imana kikorera nubwo twotukwa nubwo twohamwa kubera ko imbere harakaga gakomeye cyane hari ndimbo twari mwe byabaye kuri Bartolomayo baramubaza urushato none twebwe ko dusigaye duhora n'utubazo duto tugaca tuja mu mubiri tukako kugwana tugashwana tukagira iki tuzoshobora gute kwihanganira ibiri imbere aho bazodubage ibisumbe by'inshato kandi tutashoboye kwihanganira gusa ko umuntu akubwiye gusa wambwawe none gahiri wewe cyenda kubakije ku ruhande rwawe yego nk'ubu sero no kwizera kwawe wogira nk'abatoromayo bafata gute bo urumva ico gihe nikiragira kuko barutoroma umujya mwaka yakanya yarafise nk'imwe natwe mu masengesho dusenga dusaba mwe mu Imana kugira zadushoboze kwihanganira ibyo bintu mugabo nk'utwo tuntu ibyo bintu duto nk'utwo genda shima Imana ko maze kubirengera untutse kankubita ahantu twaratuba umupapa umwe yarigeze gushwana mu rupangu abashwana avuga ngo yo bari je ngo nabwiye mwe n'urupangu ngo amwirukane ngo haba ndavuga ati n'ukuri si je mbabarira burya yacinjira mu nzaza n'inkoni jeje ndinjira kwinyegeza kura kuno kugwana cyangwa gushwana n'ukuri je kera ntaramenya Imana reka hari kumenya Imana no gutera intambwe ntaramenya Imana by'ukuri naragwana narashwana mugamaze kwimenya mu by'ukwizera ndashima Imana ko nagenda atera intambwe buhoro ari abantu benshi bari banzi kera mugabo ubu bavuga ati vraiment ubu urahindutse kuko kera nabona urashavura nabi waragira iki iyo rero umuntu atagerageze ngo atsinde ijya kamere y'umubiri ngo ayihebe mu by'ukwizera nta ntambwe baratera duhamagara abantu bose rero bari kwarakurikirana kino kiganiro bari kwarumvize kiganiro cyo muri JCTV uzocumva aze yumve ko nimba wumva kusenga hajya mu rusengero harimo imigwi harimo umugwi w'Imana kuko ngo mu ngoro y'Imana ngo Satani ashengerana nabo n'ubundi mugwi Satani abari muri bo ujya mugwi uzosanga uri mu bantu bose uri mu baririmbyi uri mu basiguzi uri mu baki hari abantu baza bicaye gusa gutera commentaire ngo nkujya asiguye gute atakintu kimwe agenda atahanye uwo muntu ntamwe mu Imana imuri bose sabagendereka mwe mu Imana rero n'umuntu agenda akamenya cyamujanye mu ngoro y'Imana ari jambo yaje kuvuga ngo gukizwa ngo no gutera intambwe bitandukaniye hiryo cyane bo urumva benshi ugiye ukaraba wiki gihe tugezemo warasa kugira ngo narakijijwe bashara Amanishimwe. Ukahagera gato mushavu. Nukumira umutwe. Wewe ukuntu gisa. Iki ukimva none ubu ni wa muntu reka arambwira ko atujama. Ngo cumaza gukwizera nyamaza gushira hasi. Urumva rero none yarakijijwe by'ukuri. Ego nubwo yitangwa yarakije hari intambwe ataratera yo kwegera imbere y'ibirenge bya Yesu. Hari ikintu dusabwa. So gupfa kuririmba gusa. Je namubwira abaje twe turi hamwe n'adamanye gatuma tuvuga ati nukuri. Izi ndimbo turirimba. Bisaba ko dusenga cyane. Kuko kenshi namaze kubona iyo twe dusohoye nk'indirimbo. Hage duhora n'ibigeragezo
by'amagwara ibiki tukavuga ati ibyo byose niyo n'ahantu indirimbo iriko irashika bisaba ariko dukomeze twebwe ako kana ka mbere karigeze gusha kagwa mu muriro aho hose harasha umva agira kuri dogere ya nyuma ico gihe n'ukuri umwana ugira kire ni Imana yatabaye aho kandi nako gatoyi gaheruka kubura impwemu kamaze 24 bariko bakongera impwemu dukana apfuye tubona ko katazosora kubaho mugabe ibyo byose Imana yabikora yongera araheba rero ibyo byose byari ibintu byonyene bishobora kudukomeza mu byo kwizera tugatera intambwe tugatandukana n'ivyisi tukubaho umuntu wese tukamukunda byo bituma twema message wanadutanga dutanga ama message nyene akubita kubihe tuko tugenda ducamwo umuntu bako bagenda bamera nuko abantu b'Imana abageni ni baki Happy je ndakwibarije gato mu ndirimbo zose umaze gukora indirimbo ikunezera gusumba izindi ni yahe je indirimbo zose ziranezera kuko zirakunezera ko nizo ariko abana bose iyo bavyaye vyovyo hariho indirimbo nyene usanga umuntu akunda iyo nyene rero niyo nshaka ariko nk'indirimbo ijuru sinyabarega nayize ko ibintu vyinshi kuko biragoye kugira umuntu azoje mu bwayo bw'ijuru atarikoresha kuko nibihe byinshi umuntu nkuko umutware wanje bivuze acamwo bituma yokomera agatsimbatara cyane mu bintu byo kwizera kuko urabona umwavu nkuko igiye ndirimbo bivuga umwavu urashobora kuzana ibishishwa by'igitoki by'imicunge by'ibindi bintu gashobora gushira hamwe mugabo mu ijuru hazoba harimo kurobanura niyo mpamvu ari gusenga cyane indirimbo ya Compagende indirimbo zanje canke zacu umutware azitunganya hama hakabaho gufashanya akambwira ati iri jambo tworigenza uku nuko ariko uruhare nyamunini niwabitunganya iyo ndirimbo rero imaze gufasha abantu benshi kandi hari abantu bashaka kubabona bekwiye kimudatekura igiteramo ngo bababone ibiteramo twama tubigira muga twebwe nta biteramo tugira bidafite intumbero kenshi tugira ibiteramo byo kugira twibuke abari munsi yacu abatishoboye ibimuga imfuvyo n'abapfakazi ivyo nivyo biteramo dukunda gutegura kandi ivyo biteramo tubigira uburyo canke ivyo tuzohabo abantu twaramaze kubirondera hakiri kare uwo musi akaza wari umunsi wo kubitanga twe nta concert tugira zo kuvuga aho kugira ngo abantu bagira ama concert ngo babaha amafaranga yo kuzokora ngo kuzosohora indirimbo canke kuzokora video ya twebwe Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo izohezagira ibiganza bikora twe turakora Imana igahezagira tukaronka kuno dushaka kwikora izo ndirimbo tutanze gutega amaboko okay shaka mu ndirimbo gatoya akaririmbo kavuga ngo ijuru sinyabareka hanyuma turiko turegereza umusozo w'ikiganiro cyo tumera nk'abarangiza ego kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda bugisi nisakaye nawe ibyo hinduka ukanyagirwa nawe ukoreye ku isi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera bose bapfa bagenza gute barondera bashaka ubwisi ihemba zero namuhinga n'umwe wo kuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhahamira iby'isi akuzura urukundo Yesu adusaba agakunda busande caguye nibwo yoba atarayirangiza mbabarire ndamuciremwo gatoya reka duce turirimba indirimbo ivuga ngo ikimenyetso ijana niyo nyene ndonke n'indirimbo twagize complete yo urumva amajambo arimwo araremereye ngo isi hemba zero nta muhinga n'umwe kugenza gutya kwibako harundi yavuze ngo
ndakubaza akabazo gatoya Eh, be ni kubera iki umuntu iyo amaze kuronka amafaranga menshi agatunga aca atangura guheba ivy'Imana ahanga guheba ivy'Imana. nimba urabona ukenye Mm. ukenye kenshi mu rusengero uzosanga barita ku Kenya vy'Imana zita. cane gose. usanga baramutora mu bikorwa by'ishengero wani mudiyakoni arakubura urumva ugasanga aritaho ivy'Imana mugabo amaze kuronka amafaranga kubaka impangu akagura imiduga ugaca usanga asigaye atonda nko mu ma saa tanu saa sita Bo, urumva Bibiliya irabivuga neza, ivuga yuko aho ubutunzi bwacu buri ariho aho n'umutima wacu uri. Sivyo none? yego Niyo mpamvu amaze kuba afise ubutunzi ngaha, nta mpamvu nimwe yo kubwira iyo kwerekeza umutima we ku Mana, abwerekeza aba yo yamaze kuronka bimwe yariko arasabira Eh. kenshi. impamvu rero ubona umuntu muto muto ashobora kurondera Imana nuko azi yuko n'ivyo aza kurya mw'ijoro abiziga kuri yo, ategereza rero kwiba hafi. None mu gihe umuntu ashobora kuvuga ati nubwo wovuga ngo ntuzosubira kuja mu barabara, arafise stock y'imyaka 5, yego iyo muntu yorondera Imana imufasha iki? Niho rero Yesu yavuga ngo kuja mw'ijoro k'umutunzi ngo ni nk'ingamiya ni nk'ingamiya iciye mu zuru kurya urushinge, ibintu ntibibaho. Niyo mpamvu biragoye cyane, bisaba kugira ngo yaba nuko nyene Imana ifise ukuntu ikora, imvura igwira bose, umuntu agororotse asenga imvura igacigwira bose, kandi yasenze wenyene. Ubundi bwobwo bose bareza mu ahubwo wanashaka acagutanga kweza kandi akeza imeze neza gusumba we wayisavye, kandi wewe kubera yuko wayisavye ubona ko atana kimwe kizovayo urayishimira. Hama wewe wundi rero agaca basha mvuge gute kugucura ku muvyimba, akubaza impamvu wagiye gusenga, ko we asenga adasenga aronka, ashabona kumwe ngo ataye umwanya kandi abivuze womenga arafise rezo. Ariko kandi siko biba biri, biba bitahuritse. Umuntu yiriko aragenda imbere y'Imana asenga kandi gusanga ariko arasengera wewe, ivyo ariko arasenga arasengera ntabironke ko bikwiye, mugabo wewe utanagiye ugaca uronka umusesekara gusumba wiwe. ariko ngaho oca nsubira inyuma gatoya Abisirayeli bakiri iwabo bafatwa n'inzara muri Egiputa ingya bazifise muri Egiputa ntabwo barabantu ntabwo ryari hanga ry'Imana mugaye hanga ry'Imana inzara yarifashe kugeza naho hazi inzara yitwa ikigoyi Bibiliya nikivuga bavuze ikigoyi ni yanzara ku buryo atakuvuga ngo uraza kuronka n'akantu na kamwe uvuga urajya. Rero Imana hari igihe ireka tugasonza abakorera Imana kugira ipime ukwizera kwacu mu rugendo rwacu, kuko urugendo rugendo bamaze mw'imyaka 40 bakubwira ko n'ikirato bakurana naco impuzu ntibahindura. Imana bihano arabitangaza bikomeye cyane kubona ukuntu Imana yabanye nabo bakaguma impuzu, umwana yakorana n'impuzu ibirato ko nyene ntibagura mu gatondo kwari kuja gucakara, mugaho bagiye gucakara igihe Yozefu yarapfuye, uko Yozefu niwe ico gihe yabaha indaro ko yarashitse ibwami, inzira yaciyemwo byarashitse arashika ibwami, mugabo kubera nawe yari umwisirayeli arabavugira biragenda neza. Rero urumva Imana hari igihe kibigegezo bikadushika ko tukanasonza. Rero umuntu asenga ashonje ntazagiri, kandi ho nyene umuntu asenga ntawe no kwiganyira ngo yo inzara yatwishe ngo biki nibiki. Umuntu asenga ivyo ne bibi, twe tubaye ku bwuntu bw'Imana. Imana niyo itugaburira, Imana niyo ituma turya, niyo ituma tubaho. Ikintu cyose ntitegeza gushira ibyizigiro ku mwana w'umuntu. Nk'akarobone mba urumfasha udufaranga two kurya, nkaca numva umenga uko butakituma karabaye isiragize oye kuba watumva Imana nyene yari yacishije muri we kugira atuma n'Imana yari yabikoze kugira bikunde. Buya twe natwe kuba turi nkungaho no munsi Imana uyu munsi yari yuzi ko tuza kuba turi ngaha kandi yari bizi kuza kudutelefona ukatubwira ati ngo dukore ikiganiro. Ivyo ndabikubwira kubera ko hari n'abagiye badukoresha ibiganiro bataswe kudukoresha ibiganiro kubera ko babonye babipostinze n'ivyaronka amavyuzi menshi. Mugabo igihe Imana izokongera kandi ikabigomba ati dukwane ikiganiro kushoboka, nico gituma twe twizera Imana ikintu cyose bari bayagikuze. Yego jewe ico kintu mbwiye none uyu munsi kubera iki navunitse ukuguru kubera wavunitse ni byose kandi n'umunsi iyo utavunika ukuguru ikiganiro cari kuba sindavyiba ngo se wari kuburi hage mu yandi magahunda nabifise gahunda zishika nka 4 kuvuga niyo ngenda mu gitondo nagaruka ku mugoroba. umva Imana ngene ifise ukuntu genza ibintu kugira natwe tube twoshobora gushika ngaha Kandi nk'uwo tusange hano nko mwagenda nkaca nkira oya urakira Imana byose uyo wizere Imana ni ikiza kandi ikiza ku mwanya wayo ntituyitegeka umwanya wayo ugeze urakira kandi kuba uri kurahemuka uri kuravuga byo nyene bimenyetso byerekana ko Imana yakugiriye neza. mavuze ngo hari abantu bakoresha ikiganiro ntimasubira kwakoresha
shasi ndavyibaza aha twakira abantu bose bari ku oya ntihari ngaha oya ntabwo Eh, ntabwo uvuze ko ari ngaha twakira abantu bose bari ku ngero zitandukanye abakomeye abatoya abantu sinzi ko mwigeze kubona bagenda bafise ubuntu bw'uduri ndababona bagenda bambaye ibintu bimeze mbese mbwigute by'akaranga n'abagabo nyamba atari abasore babiri bayegerayo n'abaha barya nyene wegeraho kandi ntibinyagaze barya abahungu twarigeze kuzana ngaha kuri plataform ishaye barahicaye turabakoresha kandi ubona ngo bageze kure ego oya arumva ubu kugira ngo bakoreshe ngo muravugana oya twebwe natwe rero muri message dutanga nta bintu byo kugara birimo nta bintu byo kuvuga nk'ubu nk'akarongo nk'ubu hari abantu bavuga ngo kuba ngo mugiye mu biganiro ngo agiye kubacisha amahera twebwe hari n'abantu bigeze kuzora tubwira ati turifuza ko mwozoza muraturimba indirimbo zivuga uko tukabahemba France kuko twigiye kuko turiko sico kurondera amafaranga ni igikorwa c'Imana cyo gukiza imitima y'abantu twebwe indirimbo yiwacu nubwo uyipostinga ahantu hatandukanye he tuba twifuza ubwo kishika kure abantu bayumve kuko n'abantu baza ku mbuga zacu tuzishira ko kugira baze kuraba ubutumwa ntizishira ko kugira ngo bumve ko ngo batagiye ko ngo tuzotera inyuma cyangwa tudushanga kubiteza imbere ko imbuga ya ntumbere yacu no gutumwa message iyo dutanze ubutumwa tuba tuzi ko ari message duhaye abantu kandi turashimira Imana kuntu idufasha ikawushitsa kure biciye no mu bantu marahawe ikaze kandi ngaha murakoze cyane waravuze ko hari indirimbo gira muririmbe ikompleta isinya bareka ikibazo cya nyuma ndatakibaza indirimbo nayo hejeje yego nakubiteko mugabo rero uramuhenda Acarindira- no erega ntabwo aririmba wenyine ucurindira cyo turimba nawe nanje akarefi nta kibazo ikimenyetso kigaragaza ko kwisatari wacu ni bake bahanu bavukiye na muntu n'umwe arigera hagarika kurondera umuntu ahagarikwa n'urupfu hari umunsi tuzitahira iwacu tujanwe mu bibanza Yesu yateguye uku kwama twirukana ibitubeshaho bizoba tubisezeye amina indirimbo rero nashatse tuyiririmba je simvuka ngahe Bujumbura sinzi wewe aho uvuka reka nake singaha none no Bujumbura aje kuro hirya indirimbo rero umva igice cya ubuzima ngo ni inganko cyane ubwira turo kuntu tubaho mugabo nta muntu umwe kibantu yavukiye umwe wese kubw'ubuzima abandanya yiruka cyo gituma atamuntu akwiye gusuzugura ubundi kubera ko twese tubandanya twiruka uko kwiruka rero bari kwese tuguhiga ubuzima iyo twahuriye na bagenzi bacu rero dukundane twubahane kugira tubandanye ahubwo dukomezanye kugurisha Kristo kugira tuze tubone Yesu ata muntu yasambuye ubundi twaruzuzanyije happy akajambo kanyuma ku bantu bariko baragukurikirana akajambo kanyuma nobwira abantu bariko baradukurikirana bwa mbere ndabashimire kuba badukurikiranye aho bari hose mu mihingo itandukanye kandi baho umugisha hama dukomeze gukomezanya nk'uko umutware yabivuze mu gushitsa ubutumwa kure tutishizemo yuko ngo turiko turarondera amavyuzi canke kugera kure canke kuvoma oya gutanga ubutumwa kugera kure harimwo abantu ngaha usanga nk'ubu batoshobora kutubona live mugabo bivanye n'ibiganiro ukuntu twagiye turabihanahana hirya no hino bigatuma abantu bumva ubutumwa ego nta kajambo nawe ufise kanyuma akajambo nanje novuga ikintu cambe nuko mbanza kubashimira kuba mwaratwiyumviriye ko mukadutumira dushimira ni televiziyo JC kubera ko iririgize kabiri mutwiyumvirako Imana ibahezagire agakurikira nuko nosaba abantu bose bariko baratwumviriza kubijanye n'ubutumwa dutanga tubucisha ku mbuga zitandukanye hanini cane cane YouTube barashobora kwandika Happy Family Senior Happy Family Senior wanditse Happy Family Senior ubona ubutumwa bwose dutanga kuri YouTube kandi burimo ubutumwa bwiza turifuza ko abantu bose baza bakabwumva apana kumviriza umudiho canke kumviriza amajwi kuntasona ahubwo wumvirize message irimo kubera ko abantu benshi uza gusanga wese afise icyo ashaka kuza gukuramwo mugabo twe tubipfuriza ko muja kumviriza message ubutumwa twatanze burimo nibwo bushobora kutugirira ikimazi nayo imiziki canke ibindi by'amajwi kuna soundinga burya amajwi
nka jewe ndiko ndavuga ijwi nta n'umuntu n'umwe avuga ngo afite ijwi ryiza canke afite iki umuntu arasama gusa kumva yasohotse imana nimenye ukuntu risohora nico gituma rero umuntu atoja kumviriza ngo amajwi canke ikindi gihugu yoja kumviriza message irimwo ivyo mwavuze. Ndabashimire cyane, nizere ko nitwasubira kwakenera muzotwitaba. ngo tuzoza Ego nshuti bakunzi mwakumva dukurikirana ikiganiro cyacu kirangiriye ngaha. Niwagira ico ugomba kuvuga kuri bano bantu b'Imana nabivuga koko niyo basanzwe baririmba bahimbaza baraza kwisiga hasi muri commentaire bisigaye Imana hezagirane natwe murakoze.